niko cyo duhamagara 90 arabaza ati nta kibazo bitera toya tuca turayikorana na 90. Yari ya misare nyine ya Prince cyangwa yaririmbye guyo kandi yaje ari 19 mu Kamenge avuye ku Mutanga. Ashitse yavuze ati mu mpe 20 minutes. Ijya mistari yaririmbye yose yayanse muri 20 minutes. Ngira tutsa kuvana uguze. Nayiguze ndayishaka. Kandi uyigura 10,000 urayigura yarenze. Black TV mwarateye imbere. Spoks. Leka ndabaramutse bivana mutumbere hose urukundo rwa runyene musanga handi nyene West atoka mu Black TV nkamucom Instagram tuta Facebook asanga takibazo na kimwe iyo ni website yacu nkuko mwabibonye turi kumwe n'umwe dusanze muri Sona ni Spoks usamuzi nk'izina ryiwe ry'ubuhizi canke ry'ubujournalist asana kora kuri BTV kandi muri rivyo nashaka tujoga tutaraga vyinshi vyerekeye akazi kiwe n'ibyo tumusanzemwe kuko nyaritse tutanamusanga ngaha bro vipi kwanza Salama big. Meze neza. Ego cyane. Meze neza na. Fresh twani ndashima meze neza. Abakunzi hari babona hari ya. Ndabaramukije abakunzi ba Black TV aho bari hose turaziko ifise abakunzi benshi cyane kandi bari ahatandukanye ku isi yose. Spoks tutaja muri vyinshi tuja mu byo ukora canke muri bya nabiriya durenga hanyene tugusanze. Bimeze gute n'ibitenge vipi? aho nari bisaba kuguma twambaye ibitenge muri Sona wifata neza umubiri be byaje gutubwira tamuja muri Sona uko muja mu vyisha amasiporo Sona ibiki mu bisanzwe abantu benshi baritaho kujya iki ariko ibuka amagara yabo jewe ndafite programme yanje ndakira sport murabahaze muri Aplis Fitness Center mpejeje sport ncanzanga muri Sona juste kugira note ibinure bigabanuke bavyo nturira ibinure hama nkaca noga nyene ngata hariho na massage nubwo ntakunda kwijamwe ariko naho nyene hariho massage wanka amaboko y'inkume ikindi naco ahantu donc hari vyose ndashobora kuba no hafungura canke ari ku mugoroba nkatiramira nkahanywa rimwe yego mwabonye ko ari heza akora none hashasha ni hano hitwa gute kera hahoze yitwa No Stress Bar benshi bazi ku izina ryo kwa Jezi ariko ubu bayita New Force Bar force force nguvu ego rero novuga ati nahantu heza cyane nahantu heza ego guma no wiyambara ibi rero ni kubera ko narinzi ko ntaja ku kazi kandi ntaza guhura n'abantu benshi ubundi je siniyambara abantu nibo bonyambara ariko uyu mupira uramaze nk'amezi ariko harimo vyinshi ariko spokesman tage transma official album yawe ndibaza ya Nari clip hamwe kuri kwa donc mutualité Solis ni imwe mu bari bampaye sponsor kijyagi murazi ko aba musiciens bose bamaraba bari bambaye udupira nk'utu n'abakozi ba mutualité Solis urumva donc je ndafise umupira wabo kandi ndawambaye nkuno musi navuze ati revuka vraiment nambare mutualité Solis kandi uwumbaza ndaza kuvuga ivyiza vya mutualité Solis nawe ushatse yabivuge ntaco nibisanzwe kubivuga ni mutualité Solis urasko ifasha abantu benshi donc hari abantu twe nka BTV twivuriza muri mutualité Solis n'abandi batandukanye barafise ibitaro icicaro cayo kiringa kuri Avenue de l'Université imbere ya Michel Archange ijya etage ya bleu mubona ego nibo bampaye sponsor niyo nakore clip ya Mwarihe ijya morgue ntiyari hari twarayicree ijya ambulance baramfashije ibintu vyinshi n'ama t-shirt navuga ko aribo bari grand sponsor uyu munsi bakoshe byose ego gaze maze kuvyima kumbe ngo uritaweho cyane bimeze gute ni bisanzwe ni kubera ngira ndodora iyo ndodoye urugururirwa ego vraiment mumaze kwibaza kumwe na Spoks amazina yiwe Spoks mbaya ni Eric dushimira Imana Eric umwana w'umwijaro kujya kabiri mubwiza kujya kabiri kujya mbere ngozi wa nkubita swata n'ibiki kujya mbere ku musigiti
ajyo ubwo mushikirizo y'amabisi uva kwizero y'amabisi ubumanutse mu rupangu rwa kabiri bahita kwa mama toto canke kwa danje ari restaurant bazo utasara umuntu yavukiye mu bwiza kubera isara umuntu yavukiye nko kumusaga cyangwa yavukiye babiraba gute oya babiraya abantu bafinata cyane bavyibushe haje batagira agenda ndafinata cyane we kurara aba SPOK'S Rufinata mugabo ningene uvuga ko mwana yakuze nyine amatari menshi nawe wavukiye yari muswahili braza nyabuye twe twariye ubunure bwinshi. Anyway, thank you so much kwa SPOK'S Eric dushime. Ego dushimira Imana baranyita dushi canke dushime canke dushimira Imana ariko byose ni dushimira Imana Eric niyo mazina abavyeyi bampaye. Je nshaka twere gato kweke byeke ubuzima bwawe muri rusange story yawe y'ubuzima profile yawe imeze gute? Ndi umwana nk'abandi navutse nk'abandi navukiye mu bwiza shaka uswe mu bavuga cagiye kuri Sky Star nitwa dushimira Imana Eric niyo mazina abavyeyi bampaye hama umwuga nawo wampaye spokesman bisigura umuvugizi ndi umuririmbyi kandi abaririmbyi bose n'abavugizi ariko je nashimye no kuvyita mu izina hama rero novuga ati navukiye mu bwiza amashuri y'intango nayize kuri Saint Michel école primaire Saint Michel ayisumbuye ndayatangurira kuri lycée de la Sepebuku nahangwa shigoye cyane yego barantema nja kuri lycée Gisenyi naho nyine oya ntaho bantemye nayize imyaka 3 amanja kuri ETS barantema canja kuri de la Plaine niho nareje mu gisata ca informatique de maintenance tugenda muri Kenya nabanje kwiga kuri ya university y'abakenya ijya yitwa Ikwatu ni ego cyo gihe ntiyari bwitwa uko hama orazi ko habaye ibintu by'ama manifestation amashuri akugara nk'abajya baramaze igihe badakora canja gupagasa ndaca mu Rwanda ndagenda muri Kenya naramaze imyaka irenga 2 hama ndagaruka muri 2017 aho naciye mperaheza album yanje ya mbere yitwa ndakumbuye iwacu naranshije kuri Star Hotel le 12 novembre 2017 yego hama 2018 umwuga mba ntanguye umwuga w'ubujournaliste kuri BTV ndi chef de programme hama gushika n'ubu sinzi ko navuze ivyo wari bifuza byose. Okay, obo byinshi wabivuze sibo byose nenda byipfuza ngo no gutega abasha. Okay, byinshi nabimenye navyumvise. Ariko dushaka kumenya SPOK'S n'umuziki nawe bimeze gute kuko turazi ko watanga kurimba kuva kera indimbo zubaka nko kuvuga uti jewe ndi umuvugizi indimbo nyinshi zakora ku bantu benshi ari n'abantu basanga zisohoka indimbo basanga zisohotse mu bihonya nashaka abantu nyene bibakorako. Obo jewe bosi natemutse kandi bukige kimwe byarampariyeho ngiye wari uja kuri amanota kuruba habi bafisha amanota n'umutima waguciye kujyana nagiye ndasubira inyuma ndaducana mu yundi boja risanze ko mugabo nari namaze kwihebura dani hari byinshi byagiye babuco gihe ugasanga nyene warije ndimba abantu nyene byemeze gute umuziko bitanguye gute bigenda gute shaka kumenya kuva bwa 2015 après tubisubiramo ego umusanzu umuziki nimwe mu ngabirano fise nasanze fise ariko nayibonye ntevye gatoyi iyo umuntu akiri muto umwana bafise ingabirano nyinshi usanga kina maje imikino y'abahungu y'abakobwa gakina imipira w'amaguru w'amaboko gakina donc agakora vyinshi agatamba karirimba je rero navuga ati narakunda gutamba no kuririmba gutamba ariko si ivyo wanje cyane hama iyo umwana rero akuza avuye muri primaire hari ivyo agumana mu vyo yakora kera nibindi navuga ati aca asanga yarahevye umuziki rero ni kimwe mu vyo nasanze nguma mbandanya nkunda kuko narakunda kuja mu biteramo za Saga plage zivumye hama ngakunda kuba hafi y'abaririmbyi nakunda kumviriza umuziki kuja mu masare y'amasinema ndaba imiziki sinaraba amasinema naraba imiziki y'amanuvote n'ibindi hama ndibuka ko nahora mfata muhira twari dufite amakasete 2 umenga imwe yari ya Jimmy Cliff n'umurasta umuonkle wanje yitwa Jean-Luc yakunda hakabaho rero ni cassette ya Apollinaire twari dufise nashaka gufata igikasete nk'iya registra ndiko ndaririmba negereye intebe yawe yego hama rero
abantu barabonye ko nakunda umuziki kuva nkiri muto nakunda kuririmba indirimbo z'abakongomani nka nazitamba za makoma n'izindi navuga ati byatanguye uko muri 2006 niho natangura kumva ko nanje noja muri studio naraciye imbere y'abantu benshi duhereye kuri Jeremy menya media taraja hariya hanze yari yarananyemereye ko yomfasha gukora ku buntu ivyakunze ko yaciye agenda ariko naraciye imbere ya ba Romeo Kirimba Arts ba DJ Daddy ba Bochum bagikorera hanye kuri Avenue Moso muvuga ntaho ntaciye saba ubufasha hama nagiye gusora indirimbo yanje ya mbere muri 2009 muri My Bobo Records yari indirimbo ndihiwe n'umuntu w'umugira neza hama yari indirimbo kandi benshi batamenye ivy'urukundo cyo gihe umva sinari bwitore neza cyo ntegereza kuririmba nako karembo karaso kumenyekana hama ndakora nakandi ndakora n'utundi umva indirimbo ya mbere sindatemutse nabwo benshi bazindatemutse ndafite indirimbo iyo natanguriye ko gukora ujya mbere yitwa warambani umva nabwira umukobwa ti warambani wayibuka yego warambaniye cyane wewe urambanira kenshi wewe unyima urukundo rwawe wewe nari nararunyotse wewe muca mwumva yari indirimbo ya Icon yitwa I wanna make love numwe mu barimvyi nakuba iyo ndirimbo yarafashijwe na bamwe hariho abitwa ba Miss Kiata bagiye hariho Amidwasan yarangiriye promotion hama ndakora na remix novuga ati ni remix ariko yari nyisho ndirimbo yitwa umwana umva haci yaboneka umukobwa avuga ati je vraiment ifonda cyo rukundo donc turirimbe basiko waronse wa undi yakubanira naririmba ubu mfise umwana nkunda kandi fise umwana nkunda twaririmbaye n'umukobwa we nawe ninde ndagufinze yitwa Meli ujya yaririmbanye na B-Face hari muri 2009 nije namujanye muri studio Jambe akiri umwana angira gitangura secondaire donc umwe kuva iwabo bamusabira uruhusha nabifasha umuntu witwa Richi babana mu Ngagara ari muri Etazini ni kuvuga aho twarakoranye na Meli hama yitwa Merveille umva Meli none ko mwakwanye ndirimbo mwakwanye yari true story nyene wa murose cyane oya nashaka umukobwa andirimbira tu na nije na compose aho nisunga za ndirimbo za kera z'abanyarwanda basanga rahira kutaza sigaje nyene bishurana umuhungu n'umukobwa nayo na Shan Queen barabikoze ku ndirimbo birababaza so rero iyo nindirimbo nakoze indirimbo yitwa ndigaruye na DJ Daddy twarakoranye muri 2010 nibirebire hama ndahura nabagozi mu Kamenge ndakora indirimbo yitwa iherezo ryiza ndakora indirimbo yitwa bamenyesha makuru wabwira iki nawe bakuvuze zerera indirimbo nyinshi henshi iyo ndirimbo y'abamenyesha makuru nakoze muri 2011 nagiye hamwe na Just Way n'umuproducteur yayikoze yitwa Goz n'uwitwa Nafi hamwe n'uwitwa Elodie turakorana indirimbo bivuga ati kuri uyu munsi uri hejuru abaririmbyi twagiye hamwe dushigikira abamenyesha makuru donc tubateri refrain avuga ni kubwizo mvo twifadikanije nabo tubatera intege mu mwuga wabo hari muri 2011 naciye mpeba vraiment mu muziki nja mu byo bita ubu DJ DJ bwo muri studio canke nk'ubwa DJ film muri studio twarabanje turugurura studio yo gutanga imiziki yari ku Mutangano musi ya Monsio nari kumwe na grand frère yitwa Redempteur ujyaho muri A+ Fitness Center benshi bazingo n'ubugenzi ntibazi ko ari grand frère twatangiye kurondera ubuzima kuva kera hama rero novuga ati ndabo mu DJ Kikasi niwe yanyigishije vraiment akanyigisha kugura virtual DJ n'ibindi kugura ama CD abitwa ba DJ ba Ado bose ndabashimiye hama
wambajije ati waravuza yego je naravuza no mu bubari hariho nkajya kuri cafe bambu ni cafe bambu musi ya IFB donc amwe papi Jamaica korera muri ni cafe bambu ha narashobora kugenda ijoro ryose nkarara ndiko ndavuza ariko ikasi ya hansize narakora ama mix muri za 2012 mix isaha yose ariko sinari bwawo watara ariko naraciye muri uwo mwuga muri 2012 niyo twahura na ba 90 na ba Prizi barakunda kuza guteramira kuri ako ga studio Overdue ntiyari bwabe Overdue NT yazanana na Prizi ama ako studio kakaba nyina karigara kabaririmbye nabo ntibari bwamenyekana niwe bwatangure kuja ku ma radio ico ndibuka ko twabaye aba promoteur babo kuko twarashatse gupromotinga studio tugira igiteramo ca mbere cabere kuri iga ASB ca High Vision Studio studio yacu ca turashiramo 90 turamagara abastare na Prize turamagara abastare bari ba Khalijo de Kazin turabariha sinibuka uwundi na Bifes umengo twaramushizemwo hama na Bifes ntiyari bwamenyekanye kuko ndibuka ko twahuriye ahantu twari turakoresha afisha turavuga ati nanje ndumuririmbyi mushire muri ico giteramo yari Mausen amacha turamushiramwo novuga ati twarabaronde ba Yan Santana abajournaliste bamwe turabereka ati raba baririmbyi bafite impano indirimbo zabo zira ku ma bluetooth ico kintu bacibuka nka 90 n'umuntu aribuka cyane ashaka kuvuga ati Redempteur ni umuntu yamufashije cyane je nari nk'umu SPOK'S DJ ibintu nk'ivya hama twaragize ibiteramo Redempteur yavuye wagora n'ibindi biteramo kuorganiza ama concert yabaho yize kuri lycée Mungala n'ahandi atandukanye je nkaguma ndumu DJ hama ndibuka ko muri 2013 twese twagomba tuje mu wanyuma je na Redempteur cha turavuga ati twishinze kurondera amahera nibi turatemuka mu mwanya wanyu bikatwugara studio tubihebe me je ndavuga ati ninugara studio nkava mu DJ sizosubira kuvugwa kubera ko nari menyereye naramenyekanye boroboro hasi no mu muziki cavuga reka nsubire mu muziki ndibuka rero ko ba 90 bazana nkaga carte son baka recording indirimbo zimwe hajya nkabafasha karofre bakambwira none uraririmba umva ntibari bazi n'ivyo wanje vyake ndavuga ati je ndaririmba hama umunsi umwe turagira indirimbo twifyinira yitwa ivya sosumo iyo gusa ntiyari indirimbo ngo tujana ku radio karaga telme nyene ivya sosumo ibintu bisosa ndavuga ko ari so hama barumva ko yari featuring 90 famwe na Prize donc twari kumwe hama mu nyuma narakoze naramufashije na NT indirimbo yitwa Topaz bakoranye na Prize hama rero novuga ati sinzi ukuntu vyaciye biza nsharavuga ati rero ko je mvuye mu DJ nuga studio reka ngaruke mu muziki me rero aho nari namaze kumenya ati mbe nyamba ndi spokesman ndumuvugizi w'abandi rero naca nandika indirimbo yitwa ndatemutse iyo ndirimbo rero ndayanditse nayikoranye na Prize nayikoranye na Prize arashiramo imistari tuyikorera muri studio iwanje ariko indirimbo yari ifise qualité mbi hama baraduhanura na ba 90 ati ni muyigire muri studio ya bien tuja kwa Goz mukamenge ndari ya 25000 hama turapanga gahunda rero gahunda zabaye nyinshi kuko wasanga Prize afatirwa muri ivyo bihe hama haragera igihe tuvuga ati vraiment twarurishije mu DJ donc Goz reka ndayikore jenye ariko barambwiye ati ko yarimwo n'umurapere n'ubundi reka nubu ajemo niko cyo duhamagara 90 arabaza ati nta kibazo bitera toya tuca turekorana na 90 yari ya misare nye ya Prize cyangwa yaririmbye guyo kandi yaje ari 19h mu Kamenge avuye ku Mutanga ashitse yavuze ati mu 20 minutes ijya mistari yaririmbye yose yayanse muri 20 minutes cavuga reka ndirimbe mu nkosora ahejeje kuririmba turamubwira ati nukuri ntacyo gukosora indirimbo rero irasohoka iramenyekana vya bindi narondera kera ku ndirimbo nyinshi ivyo yarikoze promotion barikoze kabisa hama rero ndakurikizana siko nabisanze agakuku
nzobiki muri kazoza fresh izo zose zigenda ziraba hits turakora clip ya mbere urumva ko yari yaje na 90 yagomba no kuja hanze urazwe yari yakoranye n'indirimbo na indimu n'abandi ariko nta numwe yari bwemerewe gukorera na clip ako je yaranyibiye akabanga ati ngomba ngende reka duturne hama turakora Spokesman yamenyekanye muri ubwo buryo big turamumenye guys mwamaze kuvyumva ubuzima bwa Spokesman Eric Dushimirimana yego okay maneza y'ikirundi tuvuye ngaho tuje après 2015 2015 tugenda hanze uragaruka wabivuze ko tugenda muri Kenya mbere wari gukora iki wari kuriga wari mu kazi nyabisa ngiye kwiga ariko university nasanze kwiga muri Kenya no kumanja mu Bushinwa rero kubera ko kandi nasanze hari ubuzima vraiment kuko urakora kumva naravuga igiswahili nkaronka uturaka cavuga ati none nzokwiga ibikinga nkaca nkora ama formation niho nagiriye naga formation ka journalisme hama hakubita uturaka nyene to informatique ko je nize informatique do maintenance aje machine ndayisambura byose nkashira ku ruhande kimwe nkasura nkabiteranya ntuzobure kumikira imashini zaheze zibomagurika nazo zidufasha hama rero novuga ati 2014 inyuma yo gukora izo ndirimbo niho namenyekanye cyane nka Jama Kermesi n'ibindi nkaronka n'amahigo yo kuba wa gatatu muri Sanganiro Award Grass y'indirimbo yanje yitwa siko nabisanze ndaronka trophy ya Top 10 Team Music Award ya New Upcoming Artist muri Bonesh hama ndakora indirimbo utayaona ndakora indirimbo yitwa Burundi muri 2015 debut 2015 iyo ndirimbo iraronka amahirwe yo kuja muri Isanganiro Award ariko nica gihe Isanganiro itakusubiye gukora nanje nari ndi mu Rwanda naraharonse entre stage niho nakoze stage umwanya munini nk'amezi nk'atandatu wa journalisme wa informatique do maintenance hama rero novuga ati umuntu asohotse igihugu kenshi usanga n'umuziki bica bigabanuka naragiye mu gacerere ngiye no muri Kenya waje gutwara Sanganiro Award ya 2016 donc yari yatanguye ntibaharura ku mwaka baharura ama edition yari 5e edition yari itanguye muri 2015 ariko kubera bijya vyaciye biba donc iradio yaramaze amezi 9 itariki irakora hama 2016 iradio barayuguruye je nari naramaze gushika muri Kenya rero donc bobo baca bayisangane baca barabandanya rijya higana kuri za ndirimbo nyene zari zashitse muri finale 2015 rero sinaye naravyiteze ko none yitwara kuko urumva sinigeze nshuha ngonze iki hama umunsi wa proclaim nza numva ngo ni jewe ndavuga ati vya vrai niho naga passport ndibuka ko kari kaheze ndagenda muri ambassade ndavuga ati je natsindiye Isanganiro Award mu mperese passe ngendi Burundi hama umva harimo n'ubushimwe bwiza ndibuka ko iradio hamwe na ecran pla bampaye nabigurishije $500 ngaha nyene mu Burundi nje canguma na telefone n'akadecoder ka Star Times baguhaye hama ndasuba abo barabagira oya Isanganiro Award hari gihe na chance ngiye witwara barose ama sponsor bafite buzenye exemple nk'igihe radio yitwara nta sponsor nimwe bari bafise naya gukoresha trophy ntibayaronse urana ko trophy yo bagiye kwimuhayiza imyaka myinshi iyo ya sinibuka neza ivyo yaronse mukombozi umengo yarose ni moto barahabura rose moto mukombozi urumva hari gihugwa kuri chance nyene abantu babonetse ba sponsoriza kuko ibibonetse byose muri Sanganiro biba ari vy'iwawe hama rero wari kurambaza 2000 donc niho nasimbiye no muri 2016 ndatora ubwo bushimwe ko mu bushimwe nari mfise harimo no gukora indirimbo muri Iko ndakora indirimbo yitwa Célibataire nakoranye na B-Face hama ndasubira mu buri Kenya amasanamu nakoreye muri Kenya B-Face arakorera ino arandungikira amasanamu hama clip irasohoka après donc nguma muri ka gacerere muri Kenya naho harateye ibintu vy'amatora 2017 camvuga ati reka nje
kuheshereza gato mu Burundi kuko nta deal niho naciye nza nkagira ijya album nkaca nkora mwarihe amahera arahindura ndakumbuye iwacu bikaca bikwira album yego mu nyuma ubanda n'ubujournaliste mu journaliste ya en fait 2017 urumva ko nakoze iyo album narasubiye muri Kenya nsubiye muri Kenya novuga ati narasubiye muri Kenya ndagwana n'ubuzima gato igihugu kikiva mu matora ntikiba kirasubira kumera neza hama ndibuka ko ndi muri Kenya hari umuntu yambwiye ati hariho televiziyo bariko baransaba indirimbo zawe batangure kuzerekana televiziyo nshaje ndavuga yitwa gute BTV aramfilmira ndabona indirimbo ziko ziraca kuri BTV umva kuri BTV nibacisha ko indirimbo yo mu Burundi batamusavye uruhusha yacha ambwiye ati nukuri nta kibazo nibazicishe ko wowe userukire hama entretana ko ndimvira je nasubira Burundi vraiment nzokora iki urumva ko numva no mu informaticien nakore stage muri Zamex n'ahandi ariko en fait navuga ati je vraiment ndakeneye ikintu noko urumva rero 2018 rero candi hariya muri Kenya ndavuga ati jewe reka ngende mu Burundi nafise mariage yo mu sister mariage sister Anosia ujya yatwaye na Lenine urumva jyane yari mariage ntegerezwa kuzamo ndavuga ati rero ko ngiyeyo reka ngende fise projet nka zibiri projet ya mbere yari y'amakaye muri bukanarigeze kwerekana ko ncuruza amakaye hariho n'amakaye yari ariko visage yanje hama projet ya mbere yari y'amakaye ya kabiri yari yo kuba kupresenta ico kiganiro canje citwa PPF show niyumviriye ndi muri Kenya niho nshitsi ino naca nkora kiganiro kimwe ca ese ndayikorana na Masterland hama ndagikora nk'umukozi wa BTV kuri BTV rero umuyobozi wawo twari twatangiye kuvugana kuri WhatsApp ambwira twaruguruye ifoto bafasha aba artiste atego hama rero ndamubwira ko ndi ino arambwira ati ntuzogende tutabonanye umunsi rero tubonana namukubise surprise nugure laptop ndamwereka ati rabika ikiganiro yumva ati bakunzi ba BTV turahora mukije tongera tubaye ikaze mu kiganiro PPF show umutumire wacu ni Masterland aravuga ati ibi ni biki ndavuga ati wotanga tuwovyakira gutubonye ndi umujournaliste yambwira ati nukuri ahubwo numva ubishoboye tukore gute cha turavugana rero hama baca baranyizeza n'amabanga yo kuba chef de programme ubwo nyine ugitanga gukora nukuvuga jewe wakoze director chef wa programme natanguye ndi umuyobozi kandi nubu ndacari umuyobozi ariko giye nta muyobozi yarahari mu hari umu chef de programme ego yarahari yitwa Leonidas gusa kumbure ashobora kuba atarabishoboye neza kuko Nari twaravyumva kumwe na nyene televiziyo nkamwereka ukuntu tokora televiziyo ikamenyekana igatera imbere cyo gituma nawe nyene yandindishije akavuga ati ntiwitinye ngo uri muto ba chef de programme kandi ujya arabitahura ntaco dupfuye we kuba chef de programme kuko arabona ico murusha hama rero ca ndaba chef de programme BTV murabona ko BTV umwakoze BTV yo ego kumusi ya miteri intambwe urazi ko twamaturonka n'abayandi bayobozi twararonse Elvis iradukunda araza yigeza handi ubu turafise Yvonne Kamariza kandi niyo wamuduhaye turagushimiye cyane ego bya twariga no kwigana twanakoranye no ngatwara ko batamuzi okay tuze usa kuri album yawe tuze kuri album yawe ifise indimo bizinga ino album nyene wasohoye muri misi para 2018 musozi wa ndago warawusiguye inshuro nyinshi sinzi no musovuze menshi ko usamo neza ukacuvuga neza mugabo bo ofete maja make yabiri make yega ngo teke kuruhisha umukameraman wacu hariya yarusha n'umusi murarenze musike mukoresha n'abamisi amisi b'igitega bashu misi ngoma yambu ariko turiko tukamerwa n'umumisi arakaze cyane gusa yanse ko tumuvuga okay mu bisanzwe je naragize presentation ya album yanje ya kabiri yitwa umusozi wa ndago ni indirimbo yanje yitwa umusozi wa ndago kuko umusozi wa ndago ari umusozi benshi bataza ariko umusozi wakorewe mu ufise amateka abarundi bakwiye kumenya nibaza ko ntugaruka
vyawo cyane kuko bazobibona bongere bavyumve mu ndirimbo izosohoka n'amasanamu bitarenze mu kwindwi ava ya fete ya independence nibaza ko nzobatumira ninagira kugira lancement ni album rero izo birimo indirimbo 12 ariko zizogenda zirasohoka buhoro buhoro kwivanye no kugira ubutumwa kwanza bwa buri ndirimbo imwe bushikire neza kwanza abo bwagenewe hama kandi ndonke n'akanotsi urabizi ko nkora ncuruza n'amasede kuje ku ndirimbo imwe chande nuvera amasede na kava aca nsubira gucuruza cyo kujya nacuruje CD ya mwari niko nzocuruza wayungutse kamera ngana gute sino ya harura ntuka ni menshi sinagiye ndandika ariko naragira amapost MT number 1 naguziye CD 50000 narandika metre muvayo yaraguze amahera menshi ariko atifuza ko ndayavuga umwarabonye ko yasinye sheke hama ni benshi ujya munsi baguze amasede meme après abaririmbyi abajournaliste ni wowe utaragura ngira tutsa kuvana uguze nayiguze ndayisha kandi uyigura 10000 urayigura yarenze Black TV mwarateye imbere basi muyigure ku gatwe ka Black TV boss ari hehe boss ari boss ni boss nukuri gura CD spokesman mutezi imbere okay muze wandagozogura CD muze wandagura yasohoka yose ndakwemereye apana yose oya nzotwara indirimbo idakwiye nzotwara album idakwiye hariho umuntu agura CD iri kw'indirimbo imwe me iyo onyereka reka nzoce ndagushiriramo Burundi ndavyemeye ndibo zizikuye zimwe ndani nimbo zifise muri flash ukazishiramo generation ndani uri babantu mu kugura ikintu batanga amakondisyo uca wemera tukura umugumu nta oya je none hari indirimbo mire ni wayama okay zose iyo sizobiri pre muri 2030 twagawe niho umusozi wa ndago kuko natanguye muziki muri 2013 ndatemutse album yagiye kujaho muri 2017 hari imyaka 5 ubuna none ubu unye ntanguye umusozi wa ndago uno munsi muri 2020 fata indi myaka 5 basi tuyongere hano zoma 50000 just nzo umusozi wa ndago isohotse mu kwinzi 50000 sawa muravyemeye akantu nzoga katsa ndakaguma kigane ntuzogifute ya urakoze cyane ndakengurutse okay nuzo wandabwira sohotse irabaye bari ku munsi wa anniversaire ya mega bimeze gute duhe inkuru kwanza gatoye ubucuti hagati ya SPOK'S na Mary Angel SPOK'S na Mary Angel ni Rita Mary Angel ni magaze yego ariko yitwa Rita Kundusenge Marie Angel yitwa amazina menshi urumva Marie Angel ni Mary Angel mbe ndamwite gute ndamwite nk'umubosi wanje canke mu partenaire wanje ko n'umuntu dukorana mfise ivyo ndamufasha nawe akagira ivyo mfasha urabona ko duhereye kuri kiyage ca mwarihe yaranyambitse kandi style zimse hama nanje mwarabonye ko namuhaye publicity yarajaje aravuga ivyo akora no kuri none ko vyagenze kubona yakurishije gato ku munsi wa anniversaire yawe cyangwa umunsi wa yego anniversaire bivuga uko nyene na album ntibigeze wiyumva ko like aho aza kwivuga ukundi fata ukundi canke hariho ubundi bucuti hagati yanyu bwa vrai apari ya business ubucuti buhari nuko si business dufana gusa n'ubucuti kuko donc twarabaye umuryango twarabaye umuryango guhera kuri famille yiwe mwarabonye ko haba haje na famille yose kunshigikira harimo na nyokuru wiwe hajya hariho n'umutante we kumbure muto wamutse ari muri domaine y'umuziki Mireille Kamera mutse umwari mu Faransa ujyanye no kuvuga vukana na mama wa Rita urumva ko twese turi umuryango nuvuga ubucuti buhari nuko turi umuryango hama kuba yara katanye gato nukubera kwanza gender libre nta mukobwa mfise hama muri ico gihe amisi aremeye asha jevre my go tuza aheze ikiganiro tuvyemeze nga urumva tubisubira rero ahita reka shake ndavuge ni nka mushikanje yarahambere mwabonye ko yari kumwe na Axel w'umukuzini nukuvuga niko vyagenze
nyamba mwe mwabifasha uku guys amaze kuvyumva Mary Angel Rita muri henda cyane muratemutse amwihakanye uza kuyakanye ni Spox yaze byinshi niyo vyemera ko no mwihakana twayaze byinshi n'amasani ni maremare cyane asha mwamvugishije cyane ifo mu ngurire ibisa najya gukorera dawati muri Coffee Planet agukorera ni Coffee Planet kubera ko iyo mvuye muri Apris Fitness Center muri sport muri gym nkacanza muri sauna canja muri Coffee Planet kunywa akadawati mvuye nkaja nko kwa Karire product kujya udutete cyangwa utwo kujya twiwaje okay wohereza kuki mu gushima canke ico woshikiriza byiza zobivugana mu nyuma ndabisa ndagutegeye handi harataraha okay reka mbanze shimire Black TV kuba no musi y'amaya kanya bahora bambanira sinzi naco atubesheye mwakoze cyane kumpa kano kanya shimire n'abakunzi ba Black TV bose bashoboye kukwirikirana kino kiganiro tubibutse kugira subscribe aho nyene kugira mugume nyene muba benshi muronka ibintu ku mwanya mugire partage kuba afise ikibazo canke intererano kuvyo twavuze byose bandike ma commentaire ndasoma nkishura hama shimire Miss tumuvugize yari kuri kamera aravyanse turamushimiye cyane hama ndashimiye n'abafanzi banje aho bari hose ndashimiye na New Force Bar yadutirije ikibanza cyo gukorera New Force Bar akabari keza hari sona bientôt haduza karaoke n'ibindi Spox nagushimiye gite kwa nawe mu kino cacu murakoze cyane big merci beaucoup reka ndabashima kuza Black TV na mutumbereye hose ndaziko mudukunda wese ataka mu Black TV akamuko iyo ni website yacu ushaka kwasanga amakuru atandukanye Instagram na Facebook na Twitter watka Black TV Burundi den kwandanya ubona vyishimeze neza cyane big on the mic nekimwe no mu message behind the camera ciao